umwana w'Imana. Yohana 1:12 haravuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana kubwo kwizera izina ryiwe. Ubwo bubasha nta handi bushobora kuva, ubwo bubasha buvana no kumwakira Yesu, kuba uri umwana w'Imana. Ico nico giciro. Bashobora gukubitika, bashobora kumera kuntu nyene, ariko nagomba ndakubwire ko uri uw'igiciro kandi bidafatiye ku byo bakwita abantu. Hari ibyo abantu bakwita ni amazina nyene, ariko kandi hari ibyo woba wiyita wewe nyene wisuzugura. Ariko hari icyo Imana ikwita. Ni nkuko hari icyo ushaka kuba, hari n'icyo abantu bashaka kuba, ariko igihambaye no kuba icyo Imana ishaka kuba. Kandi Imana irakuzi, Imana iranzi, ngo izina adresse yawe. Imana ntakwitobigira ngo iguhezagire. Imana ntigira bishwa n'abakuze n'abakuzine. Imana ifise abana. Umwana atandukanye n'umukozi. Imana ifise abana. Emera ko umwana w'Imana ubihabwa no kumwizera, nta kindi kibiguha. Hari ibyo udashobora kwigira cyangwa wigirisha, ntushobora kubyigirisha, ariko biva ku Mana yonyene. Bibiri ivuga ngo niba twiyujuje ko itugaho ijambo ryo kugabura umwuzuzo, Imana ihabwa icubahiro, itwuzuza nayo kugira ngo tube abana bayo. Hari abana b'ibivyagwa, ariko hari abana bwite. Imana yamyigumana amasezerano. Imana ishaka ko tuba mu isezerano ryayo. Abayuda baramubaza ngo mbega none dukora iki ngo dukora igikorwa c'Imana? Yohana 6:8-29 arabishura ati ngo igikorwa c'Imana ngiki nuko mwizera uwo yatumye. Uwo yatumye nawe ninde? Ni Jesus. Waramwizeye wewe? Ubu wa mbere kumwizera aho uzogumana agaciro uko bizogenda kose.